Inshuti nenga kunzi rw'intara ya Gitega reka tubahe mwaramutse canke mwireve nyene aho muherereye kuri no munsi rw'intara ya Gitega gwishikiye muri commune ya Bukirasazi ku mutumba wa Nyamisure ariko haba ibikorwa rusangi vyatewe iteka n'umushinga mateka asanzwe ari imvukira yo kuri no mutumba nyene wa Nyamisure Honorable Suavisi habona rugira kuri no munsi basidukanye n'iyonka aho bishikiye nk'umwonga mu bikorwa byo kugazura no kuzibura imigende yari yarazivye mu ntumbero yo kubonesha igito c'amazi camizwe n'amazi ndetse n'imyonga igatwagwa. Suavisi habona rugira umushinga mateka yatowe muri commune ya Bukirasazi aratubwira intumbero y'uko rusange by'uno munsi. Icambere coco uwo mutumba niwo sanzwe mvukako hama twari twaje kwifatanya n'abene gihugu kugazura umwonga mubona aye hariho ubucimbiri bubiri agacimbiri ka Nyamisure n'agacimbiri ka Kivumu. Turavyari hibarabara rihaca rifatwa yuko ari barabara rikuru mugabo ryari harononekaye twagomba gukora igitarigwa mugabo twabona yuko bidashobora gukunda tutagazuye uwo mwonga. Hamande y'ivyo kandi hariho igito cyahora kivomwa mwabene gihugu harimo amazi menshi mugabo yari yarazivye kubera ayo mazi aho gutemba yatera duga muri Nyagito. Rero no musi uri heje twari twazinditse kugira tugazure uwo mugazo mu ntumbero yuko ayo mazi asubira kugaruka kandi nico gitariko dusubire kugikora kugira gisubire imigenderanire isubire kuba neza na cyane yuko ari ryo barabara rikuru dusanze dufise kuri no mutumba wacu. Yewe burya mu kugira ntogwe kuba umushinga mateka nari sanze ni musitanteri wa commune Bukirasazi imisi tari mike mbonye rengene twagiye dukorana n'abene gihugu baritaba ibikorwa cyane kuko ndiko ndaraba ibikorwa twagiye dukorana nabo twarubatse amashure turubaka na stade kandi meze neza isa neza. Cyo no kubarira yuko Ibukirasazi abakenyezi ugwaruka abagabo bose baritaba ibikorwa kandi banezerewe cyane kuburyo rero tubazi nyene bakora nukuri turavyishimira cyane turazi ko ibintu bimeze neza. Umufasoni umwe twashoboye kuyaga yatubwiye akamaro ariko arabonamwo ibikorwa nk'ibi. Zuna munsi biratugiriye akamaro gose kubera amazi yari yarateze ubu turabona ko turiko turayagira neza ariko aratera amanuka kugira ngo turonke ukuntu dutariki gitariko cyari cyaramaze gutembagarirayo. Kubera rero abene gihugu twitavye turi beshi ubu turabona ko akamaro kariko karaboneka kuko igito kiriko kiraboneka twari twarabuze cyari cyaranyegeye nakunguko gose nk'ubu abene gihugu turiko turabona ko amazi ariko aravamwo aho hantu hari hatwawe turocha tuharima tuhakorere mugambi na cyane kubijanye no kurima imboga kugira ngo turabe ukuntu twobaho kubera urubura rwaduteye kugacimbira ka Mihama. Umwonga wari usanzwe ufasha abene gihugu kurimamwo imbuto zitandukanye bararima ibiharage bakarima ibijumbu bakarima n'ibiraya ariko rero kubera hari hatewe n'aya mazi bari bagishobora kuharima harima ibihande bitari bito batashobora kurima ariko gituma naberetse yuko tuhagazuye tuzoza tukahavyaza umusaruro tukarima imbuto z'ubwoko bwose kandi tukimbura mbere ku bihe byose kuko amazi amaze kubarengana no mu mvura turashobora kuhakoresha tukagwiza umwimbu ngaha kuri no mutumba. Mu bijanye no kugwiza umwimbu na cyane muri kino gihe cici Suavisi habona rugira umushinga mateka yatowe muri commune ya Bukirasazi atubwira yuko abene gihugu bo kuno mutumba wa Nyamisure bavyiteguriye cyane yuko hasanzwe hegereye umugende w'amazi. Abene gihugu bo muri commune Bukirasazi muri rusangi nonga Nyamisure by'umwihariko bariko barahimiriza mu bijanye no kurima muci na cyane igiterwa c'imboga na cyane ko ngaha kuri no mutumba hari hagacimbiri kahuye n'urubura bene gihugu baravyakiye ko nta kundi vyari kugenda ariko rero twababwira yuko ubu baremye kuko hariho n'umugambi twaciye twiyumvira yuko abandi bantu bo mu yindi mitumba bo kwegeranya intete z'ibigori kugira bagarukire kuri abo ndetse rero turanavyifuza yuko no kubiharage twobigira gutyo muga twababwira ko baremye kuko nababwiye yuko ubu hariho n'umugambi wo kurima ibizinu bizoheza navyo nyene bifashe mu bijanye no gufungura. Rero nico gituma cyo tuvuga tuti ni turera amaboko ko irima ry'imeshi bitashoboye ko dushobora kuronka umwimbu mwiza na cyane kuri ako gacimbiri ka Mihama mugabo ntiturera amaboko dukora hari amazi yose ushobore kurima muci kugira ngo ibintu bigende neza tukizera rero n'izo ngano twashoboye gutanga ko zizoheza zikunganira mu bijanye no gufungura ko turabahimiza rero gutera imboga kugira ngo duce turwanya na zangwara zijanye no gufungura nabi na cyane ko hariho n'andi mashirahamwe asanzwe ariko arafasha ibijanye no kugwiza umwimbu ndetse hari humwe no kugwiza umwimbu w'ikizinu
imigambi y'ibizinu iriko irabandanya, imigwi itatu abakapita batatu barahurira hamwe, hanyuma bakaca batwara abantu 75 bagaca rero baterera hamwe ibizinu. Ubu mbere ibizinu biriko biraza n'ifira, twaramaze gupakira twaramaze kubirima, turiko twarabisize no ku ma etagere, ubu biramaze kuza biraza n'ifira. Rero aya mazi yose turiko turayegeranya kugira ngo ahantu hose yegereye umwonga dushobore kuharima dukoresheje ayo mazi kugira tuvomere tugwize umwimbu no mu gihe cyo muci. Honorable Suavisi Habonarugira akaba yahamagariye abenegihugu ko mutumba gukura amaboko mu mpunzu kugira ngo bashobore kuronka umwimbu w'umusesekara, gutyo umwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose nawo uheze uronke ifaranga. Hama rero dukura amaboko mu mpunzu, aya mazi ntabi kibazo ahubwo abinyishu, abantu hose yegera ayo mazi tuvomere, turima imboga kugira ngo twongereze umwimbu. Murazi ko twahuye n'ibibazo kugacimbira imihama, ntihagire umuntu numwe yicwa n'inzara. Burya je namamvuga umuntu wese ahwera kubera inzara aba ari umunebwe. Paul Mweranda yavuze ngo udakora ntagirene, nivyo yanditse mu ijambo ry'Imana. Imana yaratweretse ko yari leta nkozi. Imana niyo yatanguje leta nkozi, yahereye kuwa mbere ishitsa kuwa kangahe mu gukora, yashikije ryari? None vitari leta nkozi yarigeze ija ku kirinzi mu mwanya wo gukora. Muri ga yamumva bavyanditse, yahereye ngo kuwa mbere ikora ijoro n'umurango. Yatweretse akarorero ko natwe dutereza kugirana gukora. Hama icitubwira ati ndabaremye mu shusho yanje, ndabahaye isi kugira mugira iki? Muyikorere, muyigabe, muyiganze, muyihingure kugira utazohingura isi ntazojya aribaza. Mwumva kugira uronke umusesekara rero utegerezwa gukora, ntukwega amaboko. Dukore rero, haba ari ibikorwa by'iterambere rusange tuvyitabire, haba ibikorwa dukora mu ndimo tuvyitabire. Ubunye naho tuvira ngano uce wicara, hari abariko barakiriko bararima ibizinu cyo nyarukirayo, hari aboja kuvomera mu mwaga kuri mibiraya ce mwirukanga, ntihagire uca ryama. Tubandanye dukora kugira ngo ibintu bigende neza. Ngo nta kuganza na kumwe kutava hehe kumana. Nyumba kubi akuraritse itaba n'umurongozi. Ntiturinde kumva ngo barinze kumuhana, ngo barinze kugirane. Oya, ko bari kutamenya. Umwe wese avyiyumve muhama dukore twiteze imbere. Ko kuva mu ntora nababwiye nti ko mu ntoye rero jewe tuzoja kubikogwa, kandi utazokora ntituzoteka ngo bishe. Je sinzobemerera, tuguvunda cadufise. Dukore rero tuje hamwe, dukore twiteze imbere ku mutumba wacu, mbere n'abandi baze kuvoma iwacu ivy'iterambere. Nukuri uri kuraraba uwo mugazo nta muntu yarazi yuko womera gutyo, nta muntu yarazi ko kiriya gito hazosubira kubonekamwo amazi. Muga twabibonye neza yuko mu minsi iri imbere tuzorondera n'abandi bantu bakaza kudufasha bakayubakira neza. Hama ntimusubire kuvoma amazi mabi, ntimusubire no kuja kure kuvoma amazi kandi tuyafise. Bashimiye ko mwadukurikiranye, ntimwagire gusangiza iyi nkuru bagenzi banyu, mushireko like, share na comment. Murakoze.